Ino munsi message ino munsi ngomba kuvuga novuga ni nurukurikirane rwa message twahawe dimanche. Murabizi yuko badutumiriye kwihweza Yesu, kwihweza ubwiza bwiwe. Murabizi yuko ariyo message twahawe, ariko kandi hagati mu ndwi naho nyene by'ukuri twabaye muri uwo mutima ukwihweza Imana, guhamagara Imana, kuraba Imana, kunyotegwa Imana. Murabizi yuko ivyo twabihagazeko muri indwi rero y'amasengesho. Numvise by'ukuri Imana imbwira ngo remesha abantu banje, hivyizigira abantu banje. Rero mwene data by'ukuri ntegu amatwi ugurure amatwi yawe y'impwemo kugira wumve ico mpwemo agiye kuvugana n'ubuzima bwawe, wumve ico ijambo ry'Imana rigiye kuvugana n'umutima wawe, ico mpwemo agiye gukomunika. By'ukuri ndumva yuko ni message by'ukuri nahawe, kandi by'ukuri iza kugira icikoze mu buzima bw'abantu. Mu ndwi hagati murabizi yuko twavugiye ku magufa yumye, twaravugiye ku magufa yumye by'ukuri, kandi ni muri uwo mutima nyene, ni muri uwo mutima by'ukuri amajambo ugiye kugushikiriza ni muri uwo mutima nyene agiye kuza ku buzima bwawe. Rero ugurura umutima wawe by'ukuri wumve ico mpwemu agiye kuvugana n'ubuzima bwawe. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo iyo amatanguriro asambuwe, iyo amatanguriro asambuwe, mbega umugororotsi yokora iki? Haleluya! Iki ni kibazo, ni kibazo tubajije, ni kibazo batubajije, ariko iki kibazo kivuye mu ijambo ry'Imana, kivuye mu ijambo ry'Imana aho Dawidi niwe yavyanditse mu Dawidi muri Psalm Zaburi ya 11 umurongo wa 3 niho aya majambo tuyakura, aho amatanguriro asambuwe, ngo mbega gihe amatanguriro asambuwe, ngo mbega umugororotsi ngo yokora iki? Mwibuke ndabibukije yuko twebwe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko turabagororotsi. Ivyo nibaza yuko mwese mubizi, aba muri Life Center murabizi, ivyo murabihabwa, biri mu vyigwa by'urufatiro, ivyigwa tutanga muri kino kibanza. Twebwe twitwa abagororotsi, bidahagaze ku bikorwa byacu, ariko mugabo kandi bihagaze kuco twizeye. Uwo twizeye yitwa umugororotsi. Rero twebwe yatwandukije ubugororotsi bwiwe, kuko ubu ni wasigaye aboneka mu buzima bwacu. Rero nico gituma ijambo ry'Imana riza rikatubwira ngo turabagororotsi. Rero Dawidi yari mu mutima wo kwibaza kino kibazo, yari mu bibazo, yari mu gihe zazaniwe, yari mu gihe asugerejwe hirya no hino, aho ariko arategwa, aho ariko amera utegwa n'amahanga, amahanga yaza arondera kumutwara amateritoire. Hanyuma rero kino abamwegereye, abakonseye bari bamwegereye, n'abandi bose novuga nti yari yizeye, bamubwira ngo ahunge, bamukonseye ngo ahunge. Haleluya! Hanyuma rero iyi Zaburi mu kuyandika rero yari karibaza ikibazo ati mbega none ko bariko barampanura ngo mpunge, ko sugerejwe, ko atajambo ry'ivyizigiro ndiko ndaronka, mbega ko ntariko mu ruhande rwanje, mbega jewe aba bantu erega ntibazi Imana jewe nahagazeko, mbega none jewe mugororotsi, mbega jewe nza kuvyifatamwo gute? Mbega jewe umugororotsi, mbega nza gukora iki? Mbega nkore ivyo bariko barambwira, canke hari ikindi jewe noronka, canke hari ikindi jewe nokora? Birashoboka, haleluya, birashoboka yuko mu buzima bwawe
ushobora kuba uri kuraca mu bibazo, urashobora kuba uri kuraca mu bibazo. Ibibazo ni byinshi ducamwo, kandi bimwe biraza ibindi bikaza. N'uyu munsi ndiko ndakuvuga, hari ibibazo uri kuragenderamwo, hari ibyo uri kurabona, hari ubwansi uri kurabona, hari ibintu imbere yawe mu buzima bwawe uri kurabona umenga burije, hari ibintu byinshi biguhagatiye imbere n'inyuma ntuhabona. Waragerageje ibi ntibiriko birakunda, n'ibyo wari wizigiye ntibiriko birakunda. Watanguje umugambi ariko mu kanya gatoyi uri kutangura kubona umenga amatanguriro ikarasambuka, umenga haleluya, umenga umwansi yakubonye atanguye kugukubita hirya no hino, nturi kurabona ingene bigiye kugenda. Amatanguriro ari kamera nk'aya menagurika. Haleluya, icyo ni ikibazo uri kuracamwo. Ariko mugabo kandi na wewe mwene data, mbega wewe mugororotsi, mbega wobikorera iki? Mbega wobikorera iki? Nico kibazo Dawidi yari karibaza, nico kibazo natwebwe dushobora kwibaza igihe tuba turiko turaca mu bibazo. Muri kino kibanza ushobora kuba uri kuraca mu kibazo aho ubona yuko ibyo wubakiyeko, ibyo uhagazeko, ibyo wari wizeye bigize ubuzima bwawe biriko biramanyagurika. Waragiye mu rugo hanyuma wari witeze umwana yuko ugiye kuzomuronka vuba, ariko mugabo mu buzima bwawe umaze kurindira, kuko haleluya ubu bitanguye kumera nk'amatanguriro ameze nk'ari karamenagurika ibyo wari uhagazeko. Mbega mwene data, ngo mbega umugororotsi, haleluya, mbega wobikorera iki? Ushobora kuba haleluya kuba hari ingwara yaguteye. Iyo ngwara barakubwiye ibintu ntibimeze neza, ibintu ntibiriko biragenda neza, diagnostic yawe nimeze neza, bakubwiye ngo iyo ngwara nizokira. Utanguye kwikanga ko ari bya bigwara biriko birahitana abandi, bitanguye kukunyiganyiza n'ukwizera kwiwawe. Utanguye kwibaza ngo mbega Imana irihe? Mbega Mana wewe nsenga ku murango no mwijoro, mbega Mana nsenga, mbega wewe uri hehe? Haleluya, ayo n'ayandi n'amatanguriro, kuko ubuzima amagara yawe araguhemukiye, kandi ibyo navyo bigushikiye. Kandi wahora wifata neza, wagaburira umubiri neza, wagira siporo neza, nta bya bindi byose abahinga batubwira wabikora, ariko mugabo wisanze wagwaye. Mbega amatanguriro iyanyiganyijwe, mugororotsi wanje, mbega haleluya, mbega wobikorera iki? Ushobora kuba wahemukiwe na wa muntu wari wizeye, wa wundi wari wizigiye, ariko uyu munsi yaguhemukiye. Umeze nk'amatanguriro yawe, ibyawe biriko biragenda bimera nk'ibibishe. Kwa rugo winjiramwo wari witeze uburyohe, wari witeze kuhora abagenderera, wari witeze yuko haleluya winjiye ahantu haryoshe, ariko hatanguye gucika umururazi. Mugororotsi we, mbega amatanguriro iyanyiganyishwe, mbega mugororotsi we, mbega wobikorera iki? Yesu ashimwe cyane. Iki ni kibazo twese turiko turibaza, iki ni kibazo turiko turibaza, iki ni kibazo ukwiye kwibaza uti mbega na jewe nobikorera iki? Haleluya, uriko uratakaza akazi, warize amashuri, uriga uramenya, bakwita incabwenge, kandi n'igihe wakora ikibazo wabaye uwa mbere, ariko mugabo wirotrouve à la fin bakwandika ikete ryo gutaha, ukavuga ngo nabaye uwa mbere, ariko ni gute jewe ari jewe birukanye? Ayo n'amatanguriro ariko aranyiganyiga. Mugororotsi we, mbega wobikorera iki? Haleluya, ushobora kuba watakaje abantu benshi bagiye bikurikiranya kandi warabakunda by'ukuri, n'ubu uri kurabona umenga mwese muzogenda mukurikirana imbere yawe. N'uri kurahabona hameze nk'umwiza, hameze nk'umwiza wakumuriki, hameze nk'umwiza winjiyemwo. Mwene data, mbega iyo amatanguriro anyiganyishwe, mbega iyo amatanguriro anyiganyishwe, mbega mugororotsi we,
mbega wobikorera iki? Mbega wobikorera iki? Mbega wobikorera iki? Mbega wobikorera iki? Haleluya. Bamwe nibyo bari barindiriye, bari biteze. Hari icyo wari witeze kuri uyu mwana, ariko mu kanya gato yatanguye guhinduka, atanguye kumera nabi, atanguye guhinduka. Kandi ni umwana w'imfura, ni umwana wari wizeye ko ari azofata ukuboko abandi, ariko mugabo birakuremereye, mugororotsi we, mbega wobikorera iki? Iki ni kibazo Dawidi yari karibaza. Iki ni kibazo na twebwe Uhoraho atubajije, atari uko agira ducira urubanza, atari uko agira adushikaneyo, ariko mugabo uyu munsi ikibazo akizanye kugira kuduze. Aguhamagaye ariko arakubaza iki kibazo kugira gukangure. Ushobora kuba utari kurabona imbere n'inyuma, ushobora kuba utari kurabona ingene bigiye kugenda, ushobora kuba utari kurabona inzira imbere, ushobora kuba utari kurabona ingene urazazaniwe, umeze nk'umuntu ari mu gipfungu, umeze nk'umuntu ubwenge bwatakaye, ariko Uhoraho akuzaniye message, akuzaniye buno butumwa bw'ivyizigiro. Ega amatanguriro yarangiye, ega amatanguriro yanyiganyijwe, ega imbere n'inyuma nta gisigaye, ariko nje gutangaza hari itanguriro rimwe, hari itanguriro ritanyiganyizwa, hari itanguriro ritanyiganyizwa, hari itanguriro ritanyiganyizwa. Uwo ni we Kristo umwana w'Imana. Nje kukubwira ngo naho bimeze gutyo, ndatangaje haracariho ivyizigiro. Nimba ugifise Kristo, haracariho ivyizigiro. Nimba ugisigaranye Kristo, oh haleluya, ngo iryo niryo tanguriro dufise abaryubakiyeko. Haleluya. Oh, ntibizoherengetera, ariko mugabo bazosubira kunaga, bazosubira gutotahara. Ndatangaje muri kino kibanza, mwene data wewe, peu importe ivyo wori kuracamo, ndatangaje mu izina rya Yesu yuko urasubira kunaga, kubera ufise Kristo. Haleluya. Urasubira kunaga, urasubira kunaga. Uwo ni we rufatiro rutanyiganyiga, ni we rutare rutanyiganyiga. Haleluya. Abikorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 11. Kuko atawundi mushinga umuntu ashobora gushiraho atari uwashizweho, nta rundi rufatiro duhagaze ko bantu b'Imana. Nico gituma Dawidi yakunda kuvuga ngo uru rutare rwanje, uru rutare rwanje, uru buhungiro bwanje, tiemohoshe ninyegezamwo. Oh, aho ibihuhusi biriko birahuhuta hirya no hino, aho amajwi ariko arambwira ngo hunga, birarangiye, hunga. Ubona wambariye hehe, ubona uhagaze kuki, byose byarangiye, ariko araje kukubwira ngo ni jewe rutare, ni jewe uhagazeko, ni jewe buzima, ni jewe nasubira kukuduza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu ashobora gushiraho atari uwashizweho ni wo Yesu. Rutare nubatseko, rutare nubatseko. Wubatse kukiga mwene data, byose birashobora kunyiganyiga. Amafaranga umuntu yibaza ahagazeko akagenda umenga ntashika ku isi, aya arashobora kunyiganyiga. Bukeye ukavyuka byose byarangiye. Amagara uhagazeko arashobora kunyiganyiga, bukeye ukabona byose byarangiye. Abana, ibiki bya bindi byose, haleluya, birashobora kunyiganyiga, ariko mugabo hariho rutare twubatseko, yitwa Kristo. Nje gutangaza muri kino kibanza,
hariho urutare wubatseko. Mwene data hari urutare wubatseko. Mwene data hari urutare wubatseko. Izindi nkingi zirashobora kugwaho kuvaho, ariko ndakubwiye ngo hari inkingi. Iyo nkingi niyo tuhagararako. Uwo niwe dukuramo inkomezi. Uwo niwe, haleluya, abantu bakatubona bakavuga ngo mbega bimeze gute, uyu muntu kumenga yasaze, umenga yacanganikiwe, turavye bari karacamo, ariko nuko haleluya nta wundi mushinge niwe. Hidukiza amaso, hidukiza amaso, hidukiza amaso kuri urwo rutare, hidukiza amaso. Haleluya. Message yanje haleluya non seulement kwita iriko iratanga ivyizigiro, ariko ni message prophétique. Hari ijwi ry'ubuvugishwa uyu munsi, nje kuvugishwa kuri ayo magufa yumye, nje kuvuga ngo amatanguriro yagiye, ariko mugabo hariho iryo bibagiye, iryo naryo, haleluya, ngo niryo riguma imfuruka, ngo abubatsi bararisuzuguye, ariko mugabo basanga niryo rigumye imfuruka, niryo duhagazeko. Brush Alela brailo se pa iglendema. Ore matole braile se plashitele. Soza mubwisa bwawe. Me plale close. Ibimazi vy'amashimwe. Hagarara kurugo rutare. Hagarara kurugo rutare. Hagarara kurugo rutare. Mwene data hagarara kuri urwo rutare, haracariho ivyizigiro. Hagarara kuri urwo rutare, ni muzima, umwami wubakiyeko, ntanyeganyezwa, yuzuye ubushobozi, yuzuye inkomezi. Ubugingo budashira ubereye, twaje mu bwiza bwawe. Nibimazi vy'amashimwe, Ebeneza ari kumwe nawe, uhora aracadutabaye ari kumwe nawe, uhora aracari muzima aracari kumwe nawe. Ebeneza, ibuye ridutabara. Ebeneza, ibuye ridutabara. Ebeneza, ibuye ridufata ukuboko. Ebeneza, la pierre de secours. Twaje mu bwiza bwawe, n'ibimazi vy'amashimwe, bigushikanire Haleluya. Muri Ezekiel 37. Haleluya. Haleluya. Ubu bwari ubwoko bw'Imana, bwari ubwoko bw'Imana, bwari ubwoko buriko buraca mu bibazo, bwari bwatwawe nk'inyagano i Babuloni. Haleluya. Ibibazo byari ibibazo, bari bamaze imyaka muri deportation, imyaka 70, nta vyizigiro bari bafise. Fata nk'ubu twese twohungira twoja mu Buganda, fata nikigereranyo, hanyuma tukamarayo imyaka 70, bisigura yuko n'abana twovyarirayo bovyara n'abuzukuru nabo, hanyuma nabo bosaza, no kuvuga nta vyizigiro vyari bihari. Amagufa, haleluya, haleluya. Uhoraho ngo ajana Ezekieli, aramujana mu mpwemu, haleluya, amwereka ngo vy'amagufa yumye. Amaze kuhamwereka aramubaza ati, mbega Ezekieli, ego se, haleluya, ndazi ko muri mu bibazo, ndazi ko atavyizigiro mufise, mbega aya magufa, mbega yosubira kuba mazima, mbega aya magufa,
mbega yosubira kuba mazima. Hari igihe ibyo turiko turacamwo biduza ugwamo, biyavuga reka wewe Sefini, wewe naguhejeje, wewe va mu murongo kuko wewe byaragiye. Mbega amagufa we, mbega woba mazima. Haleluya. Aravuga ngo mwami ni wowe ubimenya, mwami ni wowe ubimenya. Haleluya. Twebwe niduhagaze ku nkomezi zacu. Zakariya ni wabivuga ngo si kubw'inkomezi zanje, ngo si kubw'ubushobozi bwanje, ngo ariko ni kubw'amhemu. Haleluya. Nje gutangaza iyazuye Kristo mu bapfuye ikorera muri twebwe. Nje gutangaza lete brashinte le brasha. Ayo magufa arasubira kuba mazima. Wa magufa we urasubira kuba muzima. Wa magufa we. Intumwa igihe kimwe bari mu bwato, ariko muri ubwo bwato bari kumwe na Yesu. Nje kukubwira ngo ugo rugendo nturi kugwijanamo wenyine. Nje kukubwira ngo naho utari kuramubona ariko ari kumwe nawe. Nje kukubwira ngo haleluya, naho byakwibya ivyo ayo ma circonstance yakwibagije kuri kumwe na maître de temps et de circonstances. Nje gutangaza ari kumwe nawe, ari kumwe nawe mene data, ari kumwe nawe. Haleluya. Ngo imifunda ngo itangura aho ni muri Mariko igice ca 4 kuva ku 35 niyo batubwira iyo nkuru gushika ku 40. Ariko umurongo wa 38 baravuga ngo mwigisha nubabaye ko turiko turapfa. Kenshi iyo turiko turaca mu bibazo, ukwizera kwacu kuranyiganyiga. Ukwizera kwacu tukavuga ngo mana ngo mbega none uri he, ngo kubera ko wavyemeye bigashika. Nubabaye ko tugowe, mana nubona ibyo abarundi barimwo, nubona ibyo ndiko ndacamo, kubera ko wavyemeye, kubera ko ari jewe byashikiye. Hari igihe wibaza ngo uri wenyene, hari igihe wibaza ko ivyo uri kuracamo ari wewe wenyene wobicamo, ariko ngenda kubwire ngo n'abandi barabiciyemo kandi babironse mu intsinzi, barabiciyemo neza. Kubera iki hariho rutare. Nje gutangaza ngo hariho rutare, nje gutangaza ko hariho rutare. Mana raba abandi bo biracamwo, ariko mugabo jewe jewe nibaza ko mfise umukoshi Imana. Aha abantu babwira wabasezeraniye umuhezagiro, ariko jewe siko nibaza Mana mbwira ico nakoze, mbwira ico nakoze, mbwira ico nakoze. Yesu yishuye babavyeyi babandi izantumwa zayiko ziramubaza, bamwereka wa undi yaragwaye wa mwana. Yesu arababwira ngo uyu mwana yakoze icaha, kandi sabavyeyi bakoze icaha, ariko jewe nikubwira jewe nihesha icubahiro. Nje ukutangariza mwene data, ico uri kuracamwo ni kugira Kristo yihesha icubahiro. Ico uri kuracamwo ni kugira ngo Kristo ubwiza bwiwe ugaragare. Haleluya, 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 haleluya. Imipfunda ntabwo yigeze batwara. Imipfunda none yarabatwaye ko bariko barakoma induru. Kubera iki? Maître de temps, nyene ibihe, nyene imyanya arahari, arahari, arahari. Tekana, tekana. Warondeye visa kenshi, urondera guhunga igihugu, ariko muganje wo gutangariza ngo haleluya, haleluya. Maître de temps aracatuzigamye, maître de temps azokuzigama. Haleluya. Ntusarishwe no kubura visa, ariko mugabo umira kuri urwo rutare,
ubuzima niho bududubiriza, ubuzima niho buronkereka, wojayo ugaparanganirayo. Haleluya. Ukavuga uti nofuma nitahira, ugasigara urogereta. Ne kubera iki? Twebwe umugisha nuva ahantu, nuva i Yerusalemu, nuva, ariko umugisha turawugendana kuko dufise rutare. Ngira mvuga ibintu bitanu tubandanye muri uwo mutima nyene. Haleluya. Ukuri mu buryo butanu iyo turiko turaca mu bibazo dukwiye kutahura. Icambere nuko presence, haleluya, ukubaho kw'ibibazo ni gusigura yuko Imana itahari. Nje gutangariza wa muntu yibaza ngo Mana mbega we uri hehe. Nje gutangariza uyu muntu ariko aravuga ngo Mana wowe nubona iwacu muri uyu muryango Mana, none twebwe ibibazo. Nje kuvuga ngo ukubaho kw'ibibazo nibisigura ko Yesu atari kumwe namwe, nibisigura ko Yesu atari kumwe namwe. Haleluya. Nibisigura, haleluya. Yosefu ari muri Egypte yari kumwe n'Imana. Haleluya. Nico gituma ngo yagize faveur. Daniel nabo bari kumwe mu cobo c'intambwe. Haleluya. Haleluya. Hari undi muntu ataboneka wa kane. Haleluya. Ni Kristo umwana w'Imana. Nje kukubwira ngo nawe utari kuramubona ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe. Yesaya 43:2 bavuga ngo iki? Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe. Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe. Amweke utobuzi uhejeje kubikubwira. Ariko mugabo nimba utahura uhejeje kubikubwira, uwaremye ijuru n'isi ni wahejeje kubikubwira ngo ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Uyo navuga ngo karabaye, uyo navuga ngo safini, uyo navuga ngo suis désolé, nzoba ndi kumwe nawe. Ni waca mu muriro ntuzosha, kandi nirubeya ntiruzokubabura. Wanyumvise? Eske basi wonyemerera ukizera iryo jambo? Basi wonyemerera ukubakira kuri iryo jambo? Basi wonyemerera, haleluya, hejuru y'induru y'ibyo Satani ariko arakubwira, basi wonyemerera uyu munsi ukavuga ngo amajwi we ndakugaye, jewe wari wambwiye ijambo, yampaye ijambo, yambwiye ngo ninaca mu muriro ntabwo uzonturira. Mene data nakubwiye ngo oya ntabwo uzosha, kuko n'aba Daniyeli ntibahiye, kandi bobo bari mu itanure ry'umuriro. Ntibari mu muriro usanzwe nk'uyo. Ni ukuvuga nukuwegera, wegereje gusa ucusha. Haleluya. Ari kumwe nawe mene data, ari kumwe nawe muri ubwo bubabare, ari kumwe nawe muri uko gutabwa, ari kumwe nawe. Kigira kabiri, haleluya, Imana niyo ifise ijambo rya nyuma kuri ivyo bibazo. Afise ijambo rya nyuma. Ni wafise ijambo rya nyuma. Muri Yohana 11:43 gushika ku 40 ubandanya. Uyo yari Lazaro mu nzu ya Mariya na Marita. Bari bapfishije Lazaro, umufrere wabo yari yapfuye, vyari vyarangiye, kandi kwari ukuri. Nje gutangaza ibiri ukuri
mu buzima bwawe ibyo wita ukuri si ukuri mu Mana. Nico gituma yababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Hanyuma amaze gushika aho Lazaro ari, yababwiye ngo Lazaro ntiyapfuye ariko arasinziriye. Ibyo wibaza ngo ni urupfu si urupfu, wibaza ngo urapfuye. Lazaro yari amaze iminsi 4 yapfuye, byari byanutse. Nje gutangaza naho bimeze nk'ibyanutse, naho bimeze nk'ibyo wahamvye, nje gutangaza ngo umwami mushobora byose, uwo wakurikiye, uwaguhamagaye, uwakwise izina, nje kugutangariza ngo oh haleluya, aje kugukura muri urwo rupfu, aje kukugira muzima, aje gutuma biba bizima. Yaravuze ngo ntapfuye ariko arasinziriye, aravuga ngo Lazaro sohoka. Ijambo ryiwe rirarema, ijambo Jambo ry'Imana akuremere muri kino kibanza, akuremere. Haleluya. Lazaro umeze nk'uwapfuye. Umeze nk'uwapfuye Lazaro, umeze nk'uwapfuye Lazaro. Ndavuze ngo akuremere, ndavuze ngo akuremere, ndavuze ngo akuremere, ndavuze ngo akuremere ibyaha muri kino kibanza, akuremere muri kino kibanza, azana ubuzima muri kino kibanza. Lazaro, ibimeze nka Lazaro, ndavuze ngo bizuke, ndavuze ngo bizuke, ndavuze ngo baho, ndavuze ngo baho. Lazaro ndacakufitiye umugambi. Ega abantu bavuze ngo byarangiye, ega abantu bavuze ngo byanutse, ariko Lazaro ndakubwiye ngo ndacakufise ku mugambi, uracabandanya. Nateretse, ndavuze ngo baho, ndatangaje baho, ndatangaje baho, ndatangaje baho. Ibyo byapfuye bibeho, ibyo byapfuye bibeho mu izina rya Yesu. Ntabwo ari umuntu wibeshe, ivuze irabikora, rurema iryo zina. Akuremera ayo magara, akuremera amagara, akuremera ayo magara, akuremera izo mbuto. Ndavuze ngo uyu mwana abeho, ndavuze ngo uwo mwana aze mu nda yawe. Ibyapfuye ndavuze ngo mu izina rya Yesu abigire bizima. Ega abaganga baragutangarije yakavuga atazokwigera ugira ikibondo, ariko ndatangaje mu buzima bwawe muvyeyi, muvyeyi mwiza. Ndakubwiye ngo rema, ndakubwiye ngo rema, ndakubwiye ngo rema. Afata ibyapfuye akabigira bizima. Ndavuze ngo baho, ndatangaje muri iyo nda, ndatangaje kubaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana sinzi ingana bigenza, sinzi ingana bikora, ariko icyo nzi ni kimwe, arabikora. Iyo avuze biraba, ijambo ryiwe rirarema. Yaravuze ngo Lazaro baho, yaravuze ngo Lazaro sohoka, va muri iyo mva. Lazaro sohoka, ni jewe uhoraho ndema, ni jewe uhoraho ndema. Iyo mvuze nawe mvuguruza. Lazaro sohoka, ndatangaje va muri iyo mva, ndatangaje va muri iyo mva, ndatangaje va muri ico kiriyo, ndatangaje va muri ico kiriyo. Wa mukobwa we umaze gupfisha benshi,
munsi umeze nk'uri mu mva. Mwa mukobwa we va muri iyo mva, kuko uhora bavuze, uhora arazanye ijambo, uhoraje kukubaterura, uhoraje kuguha ubuzima. Ndavuze ngo baho, ndavuze ngo baho. Iyo mva y'ikiriyo ndavuze ngo ikuvemo, iyo mva y'ikiriyo ndavuze ngo mu izina rya Yesu ndavuze ngo sohoka, sohoka, sohoka. Sinzi ingene nabigenza, ariko haleluya, ndagutangarije ico nzi ni kimwe. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, ico nzi nuko iyo utegetse arategeka, biratungana. arategeka. Ndavuze ngo nawe uri inyuma, ndavuze ngo nibihe byawe cyo kugendererwa, ndavuze ngo nawe uri inyuma, nigihe cyo kuva muri iyo mva. Ndavuze ngo wowe uri inyuma nukuva muri iyo depression. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu va muri iyo depression, mu izina rya Yesu. Ico nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora, hari ukuntu bikora. Aracafise ijambo rya nyuma, aracafise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Oya, aracafise ijambo rya nyuma. Aracafise ijambo rya nyuma. Niwe afise ijambo, niwe afise ijambo, niwe afise ijambo, niwe afise ijambo. Iyo utegetse biratungana. Ikigira gatatu, nimba kiri muzima ariko sinzi uzomukuraho, ntabyo nzi. Erega Imana usenga ni Imana atawushobora no kuyikuraho, ni Imana idapfa. Ngo uko yari ejo niko ari uyu munsi, ngo kandi niko azokwama. Isi izokugwaho, byose bizokugwaho, ariko we nimba kiriho ntibirarangira, ntibirarangira. Iryo ni ryo jambo Yobu yavuze igihe yari karaca mu bibazo. Ushobora kwibaza ko ikibazo cyawe ari cyo gikomeye gusumba ibindi, ariko mugabo Yobu yatakaje abana biwe bose, ibyo yaratunze byose birarangira. Si n'ibyo gusa, abamuremesheje ntibigeze bamuremesha, bamubwira ngo wewe uri igipfu, tukimana tu. Erega na wewe nubona wewe ko Imana yawe yaguhemukiye, tukimana. Ariko mugabo Yobu aratahura yuko kubaho kwiwe n'uyu mwami arahindukira, aravuga muri Yobu 14 umurongo w'indwi n'uw'icenda ngo kuko hari ibyizigiro by'igiti, hari ibyizigiro by'igiti, hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe kizokongera kunaga. Umeze nk'uwaciwe, wakurira minervare ngo pi ngo ndabivuyemo. Umeze nk'igiti giciwe, uri kuravuga ngo Mana none nuwo nari mfise aramvuyeko. Umeze nk'igiti giciwe, abo wari wizigiye nibo baguhemukiye. Umeze nk'igiti giciwe, ariko nje gutangaza
ku buzima bwawe. Igiti kiracyafise ivyizigiro, kuko n'igihe cocibwa kizosubira kunaga, kizosubira kunaga, uzosubira kunaga. Haleluya! Nimba yabicishije muri iyi nzira, agiye kubicisha mu yindi nzira. Nimba wari witeze ko bigiye gucaha, agiye kubicisha. Haleluya! Ayobu nivyo vyabaye, nivyo vyamushikiye, nivyo vyabaye mene data. Oh, haleluya, haleluya. Umeze nk'uwaciwe imbere n'inyuma, urarondera bikanka, ugaca kuraba na bariya bikanka, ukagerageza hirya no hino bikanka, ariko mugabo, oh haleluya, oh haleluya, umwasi ariko arakubwira ngo rero c'est fini, ngo ahubwo ni wiha akagozi. Nje kukubwira mwene data uri hano muri kino kibanza, nje kukubwira ngo ivyo vyiyumviro vyo kwiyahura, nje kubivuga ngo mu izina rya Yesu ndavuze ngo bikuveko, ndavuze ngo bikuveko. Ivyo haleluya, ivyo vyiyumviro vyo kwiyahura, ngo erega naco mbereyeho, erega naco mbereyeho. Ariko ndakubwiye ngo uhora aracagufise ko umugambi, nawe uboneka nk'uwaciwe. Ndatangaje ubuzima kuri wewe, ndatangaje ubuzima kuri wewe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu uhora gukure ku iyo mpwemu yo kwiyahura, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haracariho ivyizigiro, haracariho ivyizigiro, ngo nibitontomya vyacu ntibizobura, ngo naho umuzi wacu usazira mu ivu, n'igishitsi cacu kigahera mu kuzimu. Oh haleluya! Ariko iyo cumvise amazi iyo cumvise amazi gica kinaga. Iri jambo rikugereko maze rinagisha ibyawe, iri jambo rikugereko maze rinagisha ibyawe. Ivyo wari wibaza ngo birumye, oh yaravuze ngo azosuka uruzi muhagadutse. Ndatangaje ubwo buzima bwumye, ndavuze ngo ijambo ry'Uhoraho rikuzeko maze ritotahaza ibyawe mu izina rya Yesu. Azokwama ari, azokwama ari ku ntebe y'inganji, ku ntebe y'inganji zo mupfukamira, zo mupfukamira. Azokwama ari, ewe Samusoni we wibaza ngo birarangiye, arakumoye umushatsi, inkomezi zawe zirarangira. Ariko nje gutangaza Samusoni, haracariho ivyizigiro, uzosubira kunaga. Oh haleluya, haleluya. Hariho igikingi niwacisha imikiza. Haleluya, uzotikiza benshi gusumba abambere. Ewe Samusoni we ndakubwiye ngo haracariho ivyizigiro, n'abantu babona ngo bagukuyemwo amaso. Ndatangaje n'amaso atabona, ndatangaje Samusoni we uzotikiza benshi, kuko wegamiye igishitsi, ufashe ku nkingi itanyiganyigwa. Niwashizwe hejuru, abari wese ikigira kane. Haleluya! Icumwasi
akoresha kugira kugirire nabi, uhoraho ashobora kugihindukizamwo ibyiza. Yes. Hewe nico gituma hari igihe abantu dusoma muri Bibiliya twebwe tukibaza ngo bari bicaye kuri plage badugije akaguru bariko bararya umunyenga n'akayaga ko kwitanganyika, canke baruriye indege bagiye muri vya bihugu abantu bagiriramo vacances. Ariko nje kukubwira umuntu yitwa Paulo yari karaca mu bibazo, yari karasugerezwa hirya no hino. Paulo aravuga ngo naho umwansi ndiko ndabona imbere n'inyuma, ariko ivyo biza kungirira neza, ngo vyose bifatanyiriza hamwe kutugirira neza, kubakunda Imana vyose bifatanyiriza hamwe. Ndakubwiye ngo ico kibazo kizovunjwa mu ivyiza, yacugirira imihara abantu. Haleluya. Nje kubwira umuntu ari hano muri kino kibanza, uri kuriyumvira ingene uzosubiza mu ndumane urya muntu, urondera kumugirira nabi, plan uri kurazitegura kandi ntazomenya ko ari wowe waziteguye. Ariko nje kukubwira ngo siwe mera nka Yosefu baramugiriye nabi. Yosefu ntiyagiriwe nabi n'abantu bakure, ariko yagiriwe nabi n'aba hafi. Umuvyeyi nabo bavukana baramuta bati peti genda turaguhevye, mafu birarangiye. Arabatrayi nabo bavukana, ariko mugabo Yosefu ntiyarazi ngo ivyo bibazo ahagiye iyo bimujanye ntiyarazi ko azosanga umugisha. Ariko ageze muri Egypte, naho yafunzwe, naho yabeshewe, ariko mugabo ivyo vyose vyavunjijwe gushigwa hejuru. Nico gituma rero babandi inzara iracira bakubita, baca baja kurondera ivyo bafungura. Iyo yahungiye, iyo yatawe, aca aravuga mitanguriro igice ca 50 umurongo wa 20, aca avuga ngo iki? Kubwanyu mwagabiye kungirira nabi, ariko Imana mvugira uti ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ibyiza. Amen. Kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi si, ikiza abantu benshi boye gupfa. Imagine abamugiriye nabi nibo baje, nibo bamuturukiriye. Mbe wowe wari kuvyifatamo gute? Bati ahubwo ariko ntaranagurura amaso sange mwagiye. Ariko ngo uyu Yosefu aca ngo si mwebwe, oya mwarakoreshejwe kugira mu nterure mushikane mu vyanje. Nje gutangaza ngo hariho abantu muri kino kibanza ibibazo uri kuracamo ni ibibazo bikuzokujana muri destiny. Mbega uri kurabisha amaso yahe, mbega uri kurabisha amaso yahe ivyo bibazo ngo abo tugwana sabu umnyama n'amaraso. Raba ingene ugomba kubikora mu mubiri, ugira wihore, ugira utega imitego nawe. Ariko mugabo wawe uribagiye yuko wewe ukubaho kwawe kuri mu biganza by'Uhoraho. Raba iciza kigira kivuke, raba iciza kigira kivuke muri ivyo. Raba imbizi zigira zidudubize zuzuyemwo ubuzima hariya hirya. Raba sorti nziza. Mbega uri kurabisha amaso yahe mwene data, uri kurabisha amaso yahe? Ariko mugabo muri kino gitondo nshaka ngo ndakwifurije ngo Imana ikugurura amaso, ivyo uri kuracamo ubivunje, ubone ivyiza Imana igiye kukuzanira.
Zaburi ya 30 umurongo wa 5. Ngukurira korarira umuntu mwijoro. Mwene data worarurarira mwijoro. Ngo ariko mu gitondo impundu zikavuka. Nje gutangaza ko atajoro ridaca. Nta joro ridaca ku buzima bw'umuntu. Nta joro ridaca ku buzima bw'umuntu. Mbega uri kurabona ivyo bibazo gute? Uri kubona ibibazo, uri kurabibona gute? Uri kubivunja gute? Uri kubiraba gute? Uri kubiraba gute mwene data? Kigira 5. Nta na rimwe Imana izore kuri ivyo bibazo hejuru y'ubushobozi yaguhaye. Abikorino ba mbere igice ca 10 umurongo wa 13. Ndashakira ijambo ryumve mwene data, ndashaka uryumve. Nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira. Nuntera ibuye si jewe ndiko ndabivuga. Ndazi kuri kurabwira ngo we ngo nuzingene bimeze wewe, ngo nuzingene ngo, ariko si jewe ndabivuze. Mutera ibuye, mutera ibuye. Nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihangana. Ngo ariko Imana niyo kwizigirwa, nizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora. Wanyumvise? Ikigeragezo uri kuracamo uyu munsi kingana na wewe, ni sur mesure, kuko Imana niko ivuze. Haleluya. Nuibaze ngo reka shambo ni wango ntuzi biremere ngo bingizeko. Oya, ni sur mesure Imana. Haleluya. Umferera akantu karyosha. Ngo ariko hamwe nikibagerageza izobacira icanza, nzobisohokamo, nzobirengana. Haleluya. Hari abantu biteze icanzo. Mu bisanzwe icanzo ahantu abafise inzu zifise clôture, hari akaryango hari katoyi kaca gaserukira mu babanyi. Urabibona? Kariya niko bita icanzo, kagira imigenderanire hagati, urabyumva nyene, kagira imigenderanire hagati y'impangu. Kariya bakita icanzo. Haleluya. Hejuru y'ivyo bibazo uri kuracamo, haleluya, mwene dace kuvuga ngo na biri kuri mesure yawe. Ariko mugabo hejuru yuko biri kuri mesure yawe, uhoraho a voie de sortie. Voie de sortie. Iyo amatanguriro anyiganyijwe, mbega umugororotsi, mbega umugororotsi wewe wokora iki? Icambere cyo gukora, uvome inkomezi mu rukundo rw'Imana. Kenshi iyo turiko turaca mu bibazo, abantu benshi bibaza ko Imana yabahevye. Abantu benshi bibaza ko Imana itabakunda. Ariko nje kukubwira ngo Imana iracagukunda, ntizobivamwo, ntabwo izobiheba, iracagukunda, kuko Imana ni rukundo, nifise urukundo, muri nature yayo ni rukundo. Ngirana nagutangarize, Imana icayimotivye umwana wayo akaza kwisa aje kuducungura, icayimotivye ni urukundo. Icomotiva Imana kugira gukure muri ivyo bibazo ni urukundo agukunda. Hariho abantu batavyumva. Sico mugahishurirwa urukundo rw'Imana.
ese ico mukabona urukundo ruhebuje rw'Imana, ese ico mugatahura urukundo rw'Imana, agakiza kitangiwe n'urukundo, twatabawe kubw'urukundo. Haleluya. Turabakunzi mu yandi majambo, turabakunzi. Nigika umukunzi wawe Imana mwamatanye muzobana ibihe bidashira, nigika togukorera, nigika togukorera, nigika togukorera, nigika togukorera. Ese ico mugahishurirwa urukundo rw'Imana, ese ico mugahishurirwa ubwo rukundo rw'Imana. Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo wa mbere batubwira ngo iki? Murabe raba ubwo rukundo uko rungana data wa twese yatugiriye. Data wa twese si data wa bamwe, kuko ijambo ryiwe rivuga ngo natoranya ku butoni. Navuga ngo ujya mana ngo ndamukunda cyane. Oya, aradukunda kandi gira ntangaze. Nabiyita ngo ni babi, arabakunda, arabakunda, arabakunda. Uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, ngo kandi ngo niko turi. Imigenderanire ya papa n'umwana ifatiye ku rukundo. Papa naca tokora kubw'umwana wayo, papa naca togukorera kubw'urukundo agukunda. N'igihe wobivamwo ukavuga ngo mana Jessica igukunda, we bandanya gukunda. nje kubwira umuntu ari hano muri kino kibanza wibaza ngo wowe nubibereye imbere y'Imana, wibaza ngo nubibereye kubw'amakosa urimo, ariko nje kukubwira ngo urukundo Imana igukunda niruhagaze ku byo wowe uri kurakora. Ico nico catumye wa mwana w'icangazi avyava bati yo vrema, naho ndi gipfu, naho nananiwe, ariko mugabo ndasubiye kwa data, kuko urukundo rwe araza kunyakiriza yombi. Haleluya. None amaze gushika ntibamubagiye ikimasa, bamwambika izindi mpuzu nsha, barakora ibishoboka kugira ngo munezerererwe. Bijya wo bikorera umuntu udakunda. Nje kukubwira ngo mwene data, haleluya, ikikugira gutuma uja kure niko wibaza yuko utabibereye, ariko nje kugutumirira egera umuvyeyi agukunda. Hariho umuvyeyi agukunda, hariho umuvyeyi agukunda, hariho umuvyeyi agukunda, hariho umuvyeyi agukunda. Raba uburebure bw'urukundo rwiwe, raba ubushobozi bw'urukundo rwiwe, raba ubunini bw'urukundo rwiwe, raba uburebure bw'urukundo rwiwe. Mwene data yacuhagarara, yacuraba imbere yawe, raba uburebure bw'urukundo rwiwe. Urukundo rwiwe ruragukikuje, urukundo rwiwe ntirunyiganyiga, n'urukundo inébranlable, ntirunyiganyiga. Navuga ngo kubera wankoreye neza ndagukunda, oya, aguma avuga ngo ndagukunda mwana wanje, mwana wanje ndagukunda. Naho uri kuraca muri ivyo bibazo, reka ndagukunda. Nibihagaze ku haleluya ku circonstance, nibihagaze kuri emotion, nibihagaze oya, nta kintu kimwe bihagaze ku rukundo, bihagaze kuri yo, bihagaze kuri yo. Nico gituma Paulo avuga ngo mu Baroma 8:35 avuga ngo iki? Avuga ngo ninda azontandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ninda zo gutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mbega na marushwa ivyo wita ngo na marushwa. Relation maze kuzivamo gatatu kandi abahungu ari bo baguheba. Ubu rero ijambo riza mu mutima wawe rivuga ngo mana jewe narabibonye kutankunda, nukuvuga jewe nunkunda nunkeneye, nivyo uri kuravuga, ariko urukundo rw'Imana ntirunyiganyiga.
no muri izo esheke aragukunda, aragukunda. Ni amarushwa, ni ibyago, canke no guhamwa, canke n'inzara, canke no kwambara ubusa, canke no kuba mwirinde, canke n'inkota. 38 rero na 39 cavuga ngo kuko menye neza nabikekeranya yuko naho goba urupfu nje kubwira ngo erega icatumye Lazaro azuka no kugeza ni giki kubwira ngo wewe haleluya, ngo canke ubugingo, ngo canke abamarayika, ngo canke abaganza, ngo canke ibiriho, ngo canke ibizoba, canke ibifise ubushobozi, canke uburebure bw'igihagararo, canke uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose atagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Urukundo rw'Imana ntirunyiganyiga, ariko kandi ntaco ruhagararako, ruri inconditionnel. Ntaraba ibikorwa vyawe. Iyo bayahagarara ku bikorwa twebwe tumukorera, tuba twaravuye mu ihiganwa kera. Disqualifié. Ariko nuko nakimwe ahagararako twebwe kituvako. Nico gituma nka Yeremiya 31:3 vanguki, Uhoraho yanyiyeretse kera mbwira ati nukuri naragukunze urukundo rudashira. Ngo nico gituma yegerezanya imbabazi. Haleluya. Yaragukunze urukundo rudashira, éternel, 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 éternel. Ntiruzohera, uzorinda uva mu isi rutarangiye, no mu ijuru uzorusangayo, kuko niko rugutumye uzoja no mu ijuru. Hari abantu basemerera bakavuga ngo arankunda, aranyitayeho, okay, aranyitayeho, sinzi kawe ariko jewe ntaco nzoba, kuko ivyo ntibizohera, ivyo ntibihagaze ku bigumbagumba vyanje, ivyo ntibihagaze ku byo niko ndacamwo, ivyo ntibihagaze kuri kira kiriya. Haleluya, haleluya. Nguyo ngo nasinzira nahunyiza. Hari igihe wibaza ngo we wokwirarira neza, ariko nje kukubwira ngo wagukunze arakurarira neza. Nico gituma ngo tuzosinzira. Dawidi niko yavuga, naho yari mu bibazo yaravuga ngo nzosinzira, nzoryama kandi nzosinzira, kuko Uhoraho nasinzira kandi nyahunyiza. Navuga ngo itiro riranyishe, ariko amaso yiwe, ngo inyonga ziwe aziduhoza kwa maso. Haleluya. Nananiwe muri affaire,
uvuga uti nta ngorane, aracankunda. Nabuze Minerva, uvuga uti nta ngorane, ego byabaye, ariko aracankunda. Wabuze icyo ugaburira abana, ego uriko urabicamo, ariko aragukunda. Wabuze iki na kiriya, urakibwira ngo uhoraho Imana yanje aracankunda, aracankunda. Wabuze akazi, vuga ngo naho ngiri muri chômage, ariko uhoraho aracankunda, aracankunda. Mwene data, mwari muzi kwa mahoro turondera ava mu rukundo rw'Imana. Igituma dutekana mu mifunda ni kubera tuzi neza ko dukunda. Waruzi yuko umunezero tugendana tuvoma mu rukundo rwiwe. Bakatubona turiko duraca mu mifunda, bakabona nta mururazi twariye, bakavuga ati mbe ahubwo burya muntu yacanganikiwe, ari deprime. Ntibatahuye ibanga nuko turiko tuvoma mu rukundo. Ivyo navyo bikaduha kunezerwa ataco duhagazeko. Erega Paulo niko yavuze, yaravuze mu Bifilipi 4, aravuga ngo nimunezerwe, ndabisubiyemwo, nimunezerwe mu mwami. Uyo yabivuze ari mu ibohero, yaboshwe, yari kararemesha bari hanze. Mbega ni giki cotuma umuntu nk'uyo ashobora kwandikira abantu bari hanze ngo nimunezerwe, kandi ndabisubiyemo ngo nimunezerwe mu mwami? Nuko yubuye ibanga. Mu rukundo rwiwe tuhakura umunezero, mu rukundo rwiwe tuhakura hopo, mu rukundo rwiwe tuhakura tranquillité, mu rukundo rwiwe turatekana. Haleluya, tugahagarara, tugashikama. Haleluya, atari uko ibibazo vyaheze, ariko ni kubera tuzi yuko urukundo rwiwe ruraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Shima kuku vraiment. Iyi ndirimbo ni wayiririmba udatahura icari cy'urukundo rw'Imana. Ubwo n'umuvugishwa kuri wewe, ubwo n'umuvugishwa ku buzima bwawe, ubwo n'umuvugishwa ku kazi kawe, ubwo n'umuvugishwa ku byo uri kuracamo. Aragukunda, n'umwizigirwa. Urukundo rwiwe rumutumira kuba umwizigirwa. Ntabwo azobivamo ngo n'igihe tuzobivamo twebwe twobivamo, arushiriza kuba umwizigirwa. Rema aracagukunda, Rema aracagukunda, Rema aracagufitiye umugambi. Ibyo uri kuracamwo azobikurenganya kuko n'umwizigirwa. Ibyo uri kurabamwo azobikurenganya kuko n'umwizigirwa. Rema aragukunda. Mukozi w'Imana ntubivemo muri ako kazi. Mukozi w'Imana ntubivemo mu cyo Imana yaguhamagariye. Kimeze nk'igipfuye, kimeze nk'ikiremereye, ariko ntubivemo mukozi w'Imana. Iremeshereze, iremeshereze mu rukundo rw'Imana, iremeshereze mu rukundo rw'Imana. Bariko barakubwira ngo bivemwo, bariko barakubwira ngo raba ingene wobisohokamo, ariko nje gutangaza ngo Imana iracagukunda. Oya niwihenze kwitaba umuhamagaro, oya niwihenze kwitaba uyo muhamagaro. Nje kuvuga ngo uhora aracagukunda.
Abaroma 8:28 bavuga ngo iki? Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ineza ngo iki kubakunda Imana. Byose no gutabwa birimo, byose no guhomba birimo, byose no kugwara birimo, byose bifatanyiriza hamwe ngo kutuzanira ineza. Ibi ni by'abizera, ibi ni by'abizera, ibi ni by'abamenye Imana yabo, ibi ni by'abamenye Imana yabo. Ndakubwiye ngo mu izina rya Yesu, byose ibikugize byose, ibyo uri kuracamo byose, ibyo warenganye n'ibyo uri kuracamo n'ibizoza, nje kubwira ngo byose bifatanyiriza hamwe kukuzanira ineza. Ni histoire y'abakunzi bene data. Data aragukunda, abandi bose bashobora kuzobivamwo, n'umubyeyi wawe arashobora ngo uranshisha sigigukunda akabivamo, ariko mugabo nje kuvuga ngo utazobivamo jamais de la vie. yarirahiye ni Imana wakurikiye, ni Imana usenga, ni Imana usenga, ni Imana usenga. Ugarukiriza he kubona urukundo rw'Imana? Wewe uri muri solitude, wumva umenga uri wenyene, ariko ni wewe ndiko ndabwira uri muri iyo chambre, nukeneye no gusohoka iyo chambre, wumva uri wenyene, ariko mugabo ino munsi ufise amahirwe, kuko uri kuri urumva ijambo ry'ubuzima. Navuze ngo sohoka muri iyo chambre. Uracakunzwe n'Uhoraho, uracakunzwe n'Uhoraho, uracakunzwe n'Uhoraho. Sohoka. Abantu bashobora kukwanga, ariko Imana ntirakwanga, iracagukunda. Sohoka. Icyo si cyo kibanza cawe. Genda wifatanya hamwe n'abandi, genda ukoranire hamwe n'abandi, genda mu mashimwe hamwe n'abandi, kuko Uhoraho aracagufise ku mugambi kandi aracagukunda. Nje kubwira ngo urukundo rw'Imana nimba rutaravaho, ibisigaye bireke, kuko nabo nyene n'abantu bireke, ariko mugabo ndakubwiye ngo urukundo rw'Imana gonyene uruhagarareko. Kigira kabiri, n'ubuntu bw'Imana. Konta ku buntu bw'Imana mwene data. Ijambo ubuntu, grâce, ni faveur imérité. Ntabyo ushoboye, ntacyo twoshobora, ntaho noshobora kwinshikana. Nico gituma bahora baririmba bavuga ngo ndakugoba mukiza, naho ndi futu. Uyu muntu yaririmbye indirimbo, ntacyo yarahagazeko, ariko yari yiteze ubuntu bw'Imana. Urukundo rw'Imana ruradustabiliza, tukaba mu kibanza naho imisozi toba yavuyeho, ariko mugabo tukabaho tutekanye, nka kumwe inkoko ibi ifutse imiswi. Ariko ubuntu, kwitega ubuntu bw'Imana, ubuntu budukura muri eta twarimo tukaja mu yindi eta. Nico gituma umuntu nka Sawuli yacitse Paulo. Ubuntu bw'Imana budukorera ivyo tutari dukwiriye. Nico gituma umuntu nka Zakariya na Elizabeth ku myaka yabo y'ubusaza, ubuntu bwarabashitseko, Imana ibakorera ivyo batari bakwiriye. Baronka Jean Baptiste, nje gutangariza umuntu yatevye kuvyara hano, nje kumutangariza. Haleluya. Umwana uzovyara ntazoba ari umwana asanzwe, azoba ameze nka Jean Baptiste,
haleluya, haleluya, ni haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye umuntu nka Aburahamu na Sara ku myaka bari bagezeko bavyara umwana w'isezerano. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye ubwoko bw'Imana bageze imbere y'ikiyaga gitukura batariko barabona iyo bagiye kugenda, ingene bigiye kugenda. Bahindukije bakavuga ngo yo izi ngabo, mbega izi ngabo, izi ngabo ziradutikiza kandi zidusunikira muri aya mazi. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye inzira icika, atari uko bari babishoboye, atari uko bari babikwiriye, ariko mugabo ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana n'ukuboko kw'Imana kuduterura kukatuvana ahantu hamwe kukatujana ahandi. Ubuntu bw'Imana n'ukuboko kw'Imana kudufata kukaduterura kukadushikana mu byo tutari dukwiriye. Mbe wari uzi ko ubuntu bw'Imana bushobora kukugururira isoko utigeze ushira mu kuboko, utaciye kuri banaka na banaka, urayibona? Ariko ubuntu bw'Imana bwonyene bakavuga ngo iyi dosiye niyo twashimye. Ubuntu bw'Imana bushobora kugukiza aho abaganga bavuze ngo c'est fini. Wa munyamibembe we umaze imyaka 38 ku kidenge vyaradindi, ariko ubuntu bw'Imana burashobora kugukura muri iyo pisine. Burashoboye utarinze no kwidebeka muri iyo pisine. Jewe ndavuga gusa bikaba. Nico gituma Paulo abivuga akavuga ngo mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo w'ico bavuga ngo par la grâce de Dieu, kubwo buntu bw'Imana ndicondi. Mbega mwari mubizi yuko twebwe turi produit ya grâce y'Imana? Turi produit ya grâce. Iyo waramutse wibaza ngo ni wabikoze. Iyo ukwezi kwa mbere guheze ukaja mu kwa kabiri wibaza ngo ni wagize inkomezi. Iyo warondeye ukaronka wibaza ngo ni wabikoze. Ariko ntushobora gutahura grâce y'Imana iri ku buzima bwawe. Nico gituma rero niyo turiko turaca mu bibazo twitegera iyo grâce, kuko turi grâce y'Imana. Ni gute mukozi w'Imana wo kwirengagiza ubuntu Imana yakugiriye? Nico gituma Paulo yabwiye Timotheo, muhungu wanje, iremeshereza mu buntu buri muri Kristo Yesu. Timotheo wanje, naraguhamagaye ndazi biriko birakuremera, uracari muto, na experience uraronka, ariko Imana yaguhamagaye n'umwizigigwa. Nico gituma Timotheo ntubivemwo, iremeshereze mu buntu bwanje. Hari ubuntu bene data budushoboza. Hari ubuntu, hari ubuntu, hari ubuntu, hari ubuntu. Abaroma 5:20 bavuga ngo iki? Aho icaha cagwiriye niho ubuntu bwarushirije kugwira. Aho ibintu bigenda biba bibi menga birapfuye, Burundi ndagutangarije hariho ubuntu bw'Imana. Hariho ubuntu bw'Imana buzogucira icanzo. Hariho ubuntu bw'Imana buzogukuraho uri. Warafutswe, warasuzuguwe, ariko ndatangaje igihe niki aho ubuntu bw'Imana buseruka, aho ubuntu bw'Imana buseruka bukagukura muri ico kinogo. Sayanga n'uhoraho yaraguhamagaye, sayanga n'uhoraho agufitiye umugambi, sayanga n'uhoraho narakurekura
aracagukunda, aracagufitiye umugambi. Sayangana ubuntu bw'Imana bugushike. Yohana 1:16 avuga ngo kubw'ibibogaboga muri we ari byo twahawe ko twese. Warahawe ko muri byose twese ngo n'ubuntu bugerekanye n'ubundi. Ubuntu bugerekanye n'ubundi buguma bwisubiriza. Iyo robine ntizokwigera ikama. Haleluya. Iryo soko ntizorikwegera rikama. Iryo soko ry'ubuntu bw'Imana ntizokwigera rikama. Nibishoboka. Haleluya. Kuko ngo n'ubuntu bugerekanye. Haleluya. Bugerekanye. Ndagusaba uhaguruke. Ndagusaba uhaguruke. Ndashaka iminota 2 gusa tugiye gusenga. Hari ubuntu butwugururira imiryango, hari ubuntu budutonesha, hari ubuntu budukiza, hari ubuntu budukura muri indwara, hari budukura, haleluya, hari ubuntu butukura mu kibanza kimwe bukatujana mu kindi kibanza. Hari ubuntu Mana, hari ubuntu bwawe. Ubwo buntu Mana nibwo buri hano, ubwo buntu 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 nibwo buri hano. Oh haleluya. Haleluya. Ndashaka kumushimira urukundo rwiwe n'ubuntu bwiwe ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ivyo biri disponible pour toi, mon frère, ma sœur. Ivyo biri disponible pour toi. Mushimire ko yabikoze, niwe yabikoze, nta ruhara na rumwe rwiwawe. Akeneye gusa kubyemera ukavyizera. Oh haleluya, vyizera. Oh haleluya, ngo niwe tuziga kubona. Hari ubuntu tubusiga, hari ubuntu tuziga, hari ubuntu buri disponible uko bukeye ko bwije. Iyo mvyutse nditega ubuntu bw'Imana, iyo mvyutse nditega ubuntu buza kunshoboza, iyo mvyutse nditeza ubuntu buza kunkomeza, iyo mvyutse nditega ubuntu buza kunkorera ibyo nashoboye kwikorera. Oh iyo mvyutse hari urukundo runzitirira, urukundo nkenyeza, hari urukundo nambara nk'umwambaro, hari urukundo ngendana. Oh haleluya. Ivyo noba ndiko ndacamo byose, oh haleluya, natahura ko nkwinzwe, urakunzwe. Oh mushimire. Oh haleluya, arabikoze. Uduza amaboko turangiza umwanya wacu. Yamara none humve, yewe Yakobo umusavyi wanje, yewe Isirayeli uwo natoranije, uku niko Uhoraho agize, uwakuremye akakubumba uhereye ukiri mu nda.
kandi ari we azogutabara. Ati ntutinye, ntutinye yewe Yakobo musavyi wanje, yewe Yeshuruni uwo natoranije, kuko nzosuka amazi mu gihugu gifise inyota, n'imigezi kw'isi yumye. Nzosuka mpwemu wanje ku ruvyaro rwawe, n'umugisha wanje ku buzukuru bawe. Bazomera hagati mu vyatsi nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi. Umwe azovuga ati ndi Uhoraho, uwundi azokwita izina rya Yakobo, uwundi azokwiyandikira n'ukuboko kwiwe ko ari Uhoraho, yiyita izina rya Isirayeli. Mana ndahezagiye ubwoko bwawe. Mana ndatangaje ngo ivyari mu bugaragwa bisukemwo amazi mu izina rya Yesu. Mana ndatangaje ngo ibidafise ubuzima bigira ubuzima mu izina rya Yesu. Mana ndatangaje ngo abaje bagwaye basohoke bakize mu izina rya Yesu. Ndatangaje amazi ava ku Uhoraho, ndavuze ngo agutembere mu buzima bwawe bwose mu izina rya Yesu Kristo. Ndabitangaje, ndabyizeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza.